uko rozine habaye nukuri uwo mwana agera igihe turondera udufungurwa ntatujya neza oya uramubona kwe no kurya ntajya neza kweri ngaswasure nk'abandi oya ntajya neza kweri nani nkaca numva umubabaro naho ingiri izo bwa nkashiramo utuntu nyene tuturungo kugira ngo ndamuhe umwana ntajya neza kweri nkaca numva umubabaro twaravyakiye kubera kuko bavuze ngo igito gitabwa iwabo hamajewe nanje ndiko ndabakurikirana ariko naho ndabakurikirana twumvise twose ndabona ko turiko turayaba ndabona ko biriko birananira kubera kuko bamwe barampenda ngo bazobavura ariko nagerageje uburyo bwose vyaranse kwa muganga twarabajanye no kubuyi turabajana kwa muganga bashavuganya ngo abasabo kumubuyi igipimo cacu ubuyi kirababenga bakunzi baremesha dusuye kandi kubaha ikaze aho dutembereye mu rugo dusanze umupapa ari kumwe n'umufasha wiwe n'abana mbere harimo n'abuzukuru biwe turabaha ikaze rero muri bya biganiro kugira ngo mubandanye mudukurikirana turakeneye ko mugira amasabone mukwiragiza inkuru ku nshuti zanyu ziri mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye mbese no ku nshuti zacu cyangwa inshuti zanyu zoba ziri mu mahanga mahoro papa turabaramukije ego natwe turabaramukije kose mwamwiriwe neza twiriwe buhoro buhoro papa tubasanze aha mu rugo muteramye mbese n'abuzukuru banyu n'umufasha wawe mbe tubagore aha bahitwa gute bahita ku mudugudu segiteri Rugunga ku mudugudu segiteri Rugunga papa uyu muryango tubonye muri kumwe ngaha n'umuryango wa bose ni umuryango wa bose ariko umuryango wanje umwe abuzukuru ise wabo yaragiye hanze sinzi n'ukuntu yagiye ariko abana nari mfise abuzukuru nagiye ntasanga babataye ku mbuga barabaye nabi papa gato akazina kanyu mwitwa bande je nitwa Zeha kwishene yasi tubonye mwatubwiye ko muri kumwe n'abuzukuru banyu mbega umufasha wawe namwe mwitwa gutega mama Ntakirutimana Chantal yitwa Ntakirutimana Chantal utuzukuru twanyu n'utu tubiri mbona tuhagaze twicaye hagati yanyu ego mbe umutonya yoba yitwa gute Iranyibutse Rozine yitwa Iranyibutse Rozine uyu muhungu nawe Frank yitwa Frank hama uyu abandi babiri nabo wowe witwa gute mugabo Rodrigue yitwa Rodrigue uyu nawe yitwa Keri yitwa Keri na Rodrigue na Rozine hamwe na Frank papa tusanze muri kumwe n'abuzukuru banyu mbere akaba hari akavura gahegiye kugwa n'umugoroba none papa bimeze gute ko dusanze muri kumwe n'abuzukuru banyu n'abana banyu mbese muri urugo rwanyu mwotubwira bimeze gute urugo rwacu si sawa neza kubera ubukene ego muravuze ko bitemeze neza kubera ubukene turabona ko mbenga Rozine arafite ikibazo cy'amagwara mbega Rozine yoba byagwa nande akomoka kuri nde bimeze gute inkuru ya Rozine akomoka ku mukazana w'iwacu akomoka ku mukazana w'iwanyu none Rozine ko tubona mbenga aragwa afite ikibazo cy'amagwara uyu mukazana wanyu ariho papa wa Rozine yoba ari hehe papa wa Rozine ari muri Kongo ahantu bita Karemi mbe Karemi yoba yagiye bigenze gute yagiye ahunga umugore wiwe bashwanye kuko baho bari bapanze barashwanye n'umufasha wiwe cyangwa umugore wiwe mu nyuma aramuhunga acamutana n'ababuzukuru babo babiri yarabataye hamarira bataye abana bamaze kumera nabi umukazana wanje nawe acaraza arabantera kandi abantu atariho ndi mwaraje musanga yabazanye nyene ego twasanze twavuye mu murima dusanga yabarambitse ku mbuga mbe hoba haheze igihe kingana gute uyu muhungu wawe agiye aho muri Kongo hitwa Karemi umwaka n'igice ubuheze kuva uyu mwaka n'igice uheze mbega mama wabo wa Frank na Rozine nawe byagenze gute yabazanye haheze igihe kingana gute abazanye ngaha mu ruhire amezi abiri araheze
haheze amezi abiri aheze tubona ko menga Rozine ameze neza ashobora kuba afise ikibazo c'amagwara. Mbe yabazanye Rozine afise ikibazo cyo kugwara cyangwa byaremeze gute? Naragiye iwabo nshitsi iwabo ndavuga bijya bibazo n'ibiki byamwatumye muntera abana muhira bacavuga ngo ntavyo dushoboye ngo abana bararisha no genda uvuze nabi wabo. Mbega irishano bavuga cyangwa ni uburozi baba baririye igihe bari kumwe na mama wabo na papa wabo cyangwa baririye igihe bari kumwe na mama wabo gusa? Baririye bari kumwe na nyina wabo kuko umuhungu wanje yari yarigiriye. Umuhungu wamaze kugenda papa mama wa Rozine na mama wa Frank w'abana babiri yaciye abazana hitamwo kubazana arababatera musanga yabashize ngaha muhira. Mbega mwabyakiriye gute? Twaravyakiye kubera kuko bavuze ngo igito gitabwa iwabo hama jewe nanje ndiko ndabakurikirana ariko naho ndabakurikirana twumvise twose ndabona ko turiko turayaba ndabona ko biriko birananira kubera kuko bamwe barampenda ngo bazobavura ariko nagerageje uburyo bwose byaranse ariko mugabo sigara himana gusa. Mwagerageje uburyo bwose byaranse no kuvuga kuva babashikanye mwigeze muronka gahengwe bagumanye ikibazo cyo kugwara mbega mu bamaze kubajana kwa muganga twarabajanye no kubuyi turabajana kwa muganga bashavuganya ngo abasabo kumwe igipimo cyacu ubuyi kirababenga ego bashinaragerageje uburyo bwose bubaho n'agahene nari mfise ndakagurisha ariko byaranse. Byahavuye byanka ugaragaje kuraba Rozine mugaragaje kuraba bafise nk'imyaka ingahe? Rozine yo bafise umwaka mbere ndi umwaka wo bukwiye kubera kuko nyina yagakuye kwibereka ataragera. Nyina yagakuye kwibereka ataragera acakazana acagasiga ngaho mbere mudahari acarigendera. Mbega Rozine mutunze gute ko tubona kiri umwana muto bigenda gute? Rozine twaragerageje hariho abantu batubwiye tuze turagura amata twaramuhaye ariko wapi n'ubuyi turamuha ariko sinzi mbona arahimana kandi nawe urabibona ukuntu bimeze. Yego. Mbe nta miti kwa muganga baba baramuhaye Rozine kugira ngo mubandaye muba mumuha mumuvura? Imiti barayiduhaye indi ndayigura imiti amaze kujya ni myinshi n'ubu ari ku miti y'ibihumbi 10 nagutse. Twabasanze mu rugo muri batandatu tubona abana babiri bakuze hamwe na Rozine na Frank. Mbega mwamufise mwamwibarutse abana bangaho? Iyo muhungu wawe mukuru inyuma yiwe niwo mukuru mwamufise abana bangahe muri rusange? Mu bana afise bose hamwe urabona uyu mufasha wanje kubera uwa mbere yahwereye mu bana afise bose nindwa ariko mugabo abindwi ntituri kumwe abo turi kumwe n'abanyene abo dufitaniye n'uyu mufasha wanje uyu nzanye mu nyuma tufitaniye abana batatu abandi bose barahwereye ingazi kumazivaye. Abandi bose barahwereye muri abo bana indwi bo mwabyaranye n'umufasha wa mbere bose bari cyariho? Oya bose nabavyaye ku mufasha wa mbere nagumye nandura kubera nari napfakaye naza ndabavyara bigira ntituri kumwe. Baca baguma bagenda. Mbega uyu muhungu wawe ari muri Kongo watubwiye ari we papa wa Frank akongera akaba papa wa Rozine bimeze gute? Mbega urafise amakuru yiwe? Amakuru ndayaronka buhoro sindayaronka cyane hari genda yaronka kubera corona yacitera. Mbe hari ico yobaterera muri uburyo bwo kuvuza Rozine tubona afise ubugwayi? Igihe kimwe niho yigeze kundungikira dufaranga dukeya nk'ibihumbi 30 zero gusa niyo yandungikiye ariko aho corona itereye ntiyasubiye kungika yandi mahera kubera tanzira cyane. Be mama ko bigoye tubona Rozine akiri mutonya cyane mu mibereho ya misi yose cyangwa mu buryo mubayeho biba bimeze gute na Rozine? Uko tubayeho nuko nyene turashima ariko uko Rozine habaye nukuri uwo mwana agera igihe turondera udufungurwa ntatujya neza. Oya urabona kwe no kujya ntajya neza kweri ngaswasure nk'abandi. Oya ntajya neza kweri nani nkaca numva umubabaro naho ingiri izo boga nkashira mu tuntu nyene tuturungo kugira ngo ndamuhe umwana ntajya neza kweri nkaca numva umubabaro.
biragoye cyane iyo umuntu afite ikibazo cy'indwara usanga kenshi na kenshi hari udufungurwa tumwe usanga adafungura. Mbega n'utwe dufungurwa akunze kubafungura? arakunda gufungura uwabigori gusa. Muvuze uwabigori no kuvuga ubugari bwa bigori, ubundi bugari ntibikunda? Ntabwo akunda. Mbe yaronse agaceri naho bigenda gute? Umuceri arawurya. Umuceri arawurya, awurya neza, afungura neza. Twabonye na Frank Menga turabye tugerageje kuraba nawe bimeza neza cyane gose. Mbe Frank nawe yoba yamuzanye nyine nawe nyine ari muri ubwo buzima nyine? Ego we ntubibona none ko nindi gumi vyimbye. Frank nawe inda igoma ibyinyo. None Frank ugerageje kugereranya imyaka, bafite imyaka ingahe? Frank afise imyaka 2. Frank afite imyaka 2. Mbe Frank yoba bamuzanye be narozine yarazanye impapuro z'amavuka zabo? Impapuro yera zitabaguye zose, iyo mugore yera zitabaguye. No kwa muganga urumva biba bigoye iyo umuntu agiye kubavuza kubera mama wabo yaciye agenda atabaguye impapuro. Kwa muganga biragoye nyene kubera ko impapuro yera zitabaguye. Zitabaguye ariko nari mu buryo bwo ko ndarondera izindi. Urabona ko impapuro uri kurazirondera no kwitonda kubera kuko yabazanditse uwo munsi siho zironkera. Turumva birakomeye cyane gose. Nukuri birababaje cyane kubona umwana yofata cyangwa umubyeyi yofata abana yabyaye ahama mu nyuma kaza gahita baterera ahantu atanavuze ngo kugira ngo avuge nibaza abana baba bafise kugira ngo umuntu abe yobamenye ukuntu abakurikirana. Mwatubwiye yuko yabazanye ahita baterera ngaho nyene. Mbega kuva bazanye n'ubu ni murasura kumukubita ijisho? Ntaragaruka muga nama numva abaza abantu ngo byaje abantu mubona bameze gute kandi ntaze kurara. We ntaragaruka zingo nabasize kwa sekuru nta kundi. Ego nuko nyene biri. Mbe mwebwe igisagara yo barimwo yarashatse ahandi cyangwa yaragiye kurongorwa ahandi cyangwa imeze gute? Ibyo sinzi kubera kuko ibyo sinobivuga kuko ntarabibona. Iyo bayaragiye kubera kuko nta muntu yo kwikura umwana ngo aze kuguterera ku mbuga adafise ibindi bibazo ntabyo nzi. Rero ibyo sinomenya inyishu ndavyishura kubera kuko nkurikirana abana sinkurikirana umugore yigiriye anteye abana. Ego none papa wacu cyangwa novuga mutama wacu ni giki mumva mwamusaba ku nshuti aho ziba ziherereye cyangwa ku babanyi abajyango? Ni giki musaba ko turabona ni kibazo gikomeye cyane gose aho umwana atabafise gukurikirana n'umubyeyi, umwana w'umwaka umwe umubyeyi akamushibura cyangwa kaza agahita muterera ahantu kandi akamuzana afise ikibazo cy'ubugwayi nk'iki. Ni giki mwamusaba inshuti ababanyi abajyango? Ciza jewe mbona abo dufasha kumuvuza kandi bakadufasha kabisa kandi baba bakoreye Imana. Mutamavuze ngo inshuti abagenza mwa muri hose muherereye bamwe mukunda gukurikirana ibiganiro bya Remesha mwogerageza mukitanga mukagira icyo mukoze ku buzima bw'abana ko mutama yaragerageje kuvuza ariko wabona no atakiravamwo. Murabona ubuzima bwa Rozine murabye na Frank nawe inda ugerageje kuraba inda Frank na inda igoma itera ibyimba. Rero kugira ngo mugire icyo mwokora ku buzima bw'aba bana murabona Frank nawe ingena ameze nawe inda itera itamera neza aho muri kugira ngo muterere mubandanye mudukurikirana mugira mukora mutanga ino nkuru ku nshuti zanyaho ziri inshuti zanyaho ziherereye mwongera munabasengera ko twumvise mutama tubwira ngo barafite n'ikibazo cyo mu muryango. Mbe mutama tubwira ikibazo cyo mu muryango bimeze gute hamwe n'umutambukanyi wawe? Ikibazo cyo mu muryango n'umutambukanyi wanje kubera kuko ingorane nguma ntora nka jewe mukanje aguma mu bibazo kandi nkaguma mu bibazo ahubwo mukwiye kunsengera satani n'abadayimoni ndabona ko bagomba kunshira mu bintu ngira ngo baransize mu bintu. Ndabona nka mugenzi wanje duherukana kubyarana abana 3 mu kuzimu tumaze gushirayo abana 9. Birakomeye cyane gose kubona ari kumwe n'umutambukanyi wiwe mugabo imbyaro 9 zose akaba atamwana n'umwe ariyo ahari usibye abana 3. Ni kibazo cyo gusengirwa cyane gose muri uru rugo rwa mutama no gufashanya ku kibazo cy'aba bana no ku kibazo cyo kubasengera kugira ngo nabo bumve bogirwa ubuntu cyangwa bagirwa amahoro. Murakoze rero banywanyi mwabandanije mudukurikirana, banywanyi mwabandanije mutwumvirize, bamwe mukunda
gutangatanga izi nkuru ku nshuti zanyu aho ziri zitandukanye. Mukomeze mugira amasabone, amapartage n'amakomantere. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibahezagire.